iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Nagwe kaze rero muri ano makuru wowe dukurikirana uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, dukurikirana barere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Abakuru b'ibihugu bagiye barakurakuranwa kurongora Burundi, umwe wese yaremera abarundi vyiza agashaka no kwerekana ko atandukanye n'abi imbere yiwe, ariko nka bose barafise ico bahuriyeko. Muco bahuriyeko hariho inyota yo kwigarurira no kugumana ubutegetsi, boba abahutu b'abatutsi. Ni mu gihe ari bane batakiri mu buzima. Aba bose bararonse iteka ryo kurongora Burundi mu bihe bidasa. Aba bose kandi barashizeho ibwirizwa shingiro, bakaba bararishizeho bazi ko rizobafasha kurambira mu butegetsi. Gusa bose nta numwe yaronse inyungu mu ibwirizwa shingiro yishiriyeho. Aba rero nibo tugira tuze kugaruka ko muri ano makuru. Ni mu gihe abategetsi benshi ku mugabane wa Afrika iyo bashitse ku butegetsi babipfuza kuburambako gushika abapfuye. Bose bakura abansi babo mu nzira iyo batavuga rumwe nabo, ndetse n'abandi bose baba basangiye umugambwe ndetse basangiye n'urugamba rwa politike, ariko baba babona ko bashobora kwitambika mu nzira yabo yo kugumana no kurambana ubutegetsi. Mubo tugiye kugaruka ko turaza kugaruka kuri Perezida Michel Micombero, Perezida Jean Baptiste Bagaza, Perezida Pierre Buyoya ndetse na Perezida Pierre Nkurunziza. Ni mu gihe bamwe bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ariko aragerageza kwigizayo abakeba muri iyi minsi, Burundi bwitegura kuzokwinjira amatora mu mwaka uza y'abashinga amateka n'abakenguza amateka, kuko umugambwe CNDD-FDD wifuza kuzogeramwo ubwiganze budasanzwe. Ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2027 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akazobura abo bahiganwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ivyo benshi bakabivuga bashingiye ku buryo yaburabuje umugambwe SNL ariwo mugambwe w'urugira kabiri mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa atazoboneka muri ayo matora. Mu gihe kandi hari andi makuru avuga ko hari izindi ngingo ziriko zirahinyanyurwa ndetse n'amategeko azoba agenga abo bose bazotanga kandidatire kugira ngo baziyamamaze muri ayo matora, yoba ayo mwaka uza w'ibihumbi 2025 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2027. Sivyo gusa vyagiye biravugwa, kuko n'ubundi nabo basangiye umugambwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Abenshi bari bakomeye bagiye barakurwa amabanga bari bajejwe, bagahabwa amabanga atabemerera kumenya vyinshi kwirabana n'umutekano w'igihugu ndetse na politike y'igihugu. Ivyo navyo tukazobironkera umwanya kugira ngo tuzabageze ko ayo makuru. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka kuri aba bakuru b'ibihugu ubwabo bahinduye ibwirizwa shingiro, bakabikora bazi ko rizobafasha kurambira mu butegetsi. Gusa bose nta numwe yaronse inyungu mu ibwirizwa shingiro. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose, kugira ngo baje barabo mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Abakuru b'ibihugu baragiye barakurakuranwa kurongora Burundi, umwe wese yaremera abarundi vyiza agashaka no kwerekana ko atandukanye n'abi imbere yiwe, ariko nka bose bari bahuriye kuba bafise inyota yo kwigarura no kugumana ubutegetsi. Inyuma y'imyaka 8 Burundi butagira ibwirizwa shingiro, Perezida Michel Micombero yararisizeho muri Rusama umwaka w'igihumbi 1974. Umurwi utegura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ico gihe abarundi ntibigeze bahamagarwa kwemeza iryo bwirizwa shingiro, kandi nta n'inama nshinga amateka ibaserukira yariho ngo iryemeze. Kugenekerezo ya 11 mu kakaro umwaka w'igihumbi 1974, Perezida Micombero yarasize umukono kuri iryo bwirizwa shingiro rishasha. Iryo ryari ibwirizwa shingiro rya kabiri kuva Burundi bwikukiye, kuko irya mbere ryabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi 1962 gushika mu mwaka w'igihumbi 1966. Ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'igihumbi 1974 ryabo basha bwose umukuru w'igihugu. Uwo nawe yotorwa gute?
Ingingo ya 22 y'iryo bwirizwa shingiro yavuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe UPRONA atowe n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ari we yacaba umukuru w'igihugu akarongora leta n'igisirikare. Ikiringo c'umukuru w'igihugu cari c'imyaka indwi kandi kigashobora kwisubiriza. Ninde yagena abaja mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe rero ico gihe? Uwo yari Perezida Michel Micombero. Ni ukuvuga ko Perezida Micombero wenyene yagena abaja kumwemeza nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe, nawe akaca aronka ikiringo c'imyaka indwi co kurongora igihugu, akazongera akaciyongera incuro zose ashatse. Muri Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kane, ikoraniro kaminuza ry'umugambwe UPRONA ryaremeje ko Perezida Colonel Michel Micombero nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe UPRONA, gutyo abararonse ikiringo gishasha c'imyaka indwi co kurongora Uburundi. Inyuma yaho gato Colonel Michel Micombero yaciye yiha ipete rya Lieutenant General mu gisirikare, ababaye umurundi wa mbere yambaye iryo pete. Iyo aramba ntihagira abamutembagaza ngo Perezida Micombero abageze mu kiringo c'indwi corangiye mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ariko nta mahirwe yageze kuko inyuma yo gutorwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kane yatembagajwe haciye imyaka ibiri gusa muri Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu. Ryabwirizwa shingiro nawe apfa ataco rimumariye. Kugenekerezo kandi ya 20 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na rimwe, Perezida Jean Baptiste Bagaza nawe yarashize umukono ku ibwirizwa shingiro rigira gatatu ry'u Burundi. Nyuma y'imyaka 5 igihugu kitagira ibwirizwa shingiro, iryo bwirizwa shingiro yari ryatowe n'abarundi bose bageze gutora kwigenekerezo ya 18 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na rimwe ku rugero rw'ibice 99 kw'ijana. Iryo bwirizwa shingiro ryari rifise vyinshi rihindura mu buzima bw'igihugu. Ryashizeho inama nshingamateka itowe n'abarundi bose, ryatunganije ubwa mbere amatora y'umukuru w'igihugu, ryaravuga uburenganzira bw'abanyagihugu naho wasanga ryongera koko ubwo burenganzira bugengwa n'ayandi mategeko. Kwigenekerezo rero ya 22 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kabiri, abarundi baritoreye inama nshingamateka yari igizwe n'abashingamateka 65. Muri abo 52 batorwa n'abanyagihugu, 13 bakagenwa n'umukuru w'igihugu. Ni inama nshingamateka yari irongowe na Profeseri Emile Mworoha, ari nawe yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe UPRONA. Kwigenekerezo ya 31 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kane, naho abarundi bazindukiye gutora umukuru w'igihugu. Bwari ubwa mbere mu mateka y'u Burundi abanyagihugu batora umukuru w'igihugu. Ibwirizwa shingiro ry'ico gihe ryavuga ko umukuru w'umugambwe UPRONA ari we wenyene yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihe adakwije amajwi 50 kw'ijana y'abanyagihugu. Umugambwe wacu utunganya yandi matora y'umukuru w'umugambwe azoheza akitoza kuba umukuru w'igihugu. Umukuru w'umugambwe UPRONA ese yarinde ico gihe? Uwo yari Colonel Jean Baptiste Bagaza. Ni ukuvuga ko ibwirizwa shingiro ryatunganya amatora y'umukuru w'igihugu atawundi n'umwe arekuriwe kuyitozamwo kiretse Colonel Bagaza. Perezida Bagaza ico gihe yatowe ku majwi 99 kw'ijana, ikiringo ciwe cari c'imyaka 5, ariko agashobora kwitoza incuro zose abishatse. Iyo nawe adatembagazwa abaye akiri mu buzima, ubu abageze ku kiringo ca 4 corangiye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ariko nta mahirwe yagize kuko nawe nyuma y'imyaka 3 gusa atowe, Perezida Jean Baptiste Bagaza yatembagajwe n'abasirikare bari barongowe na Major Pierre Buyoya kugenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi. Gutyo ryabwirizwa shingiro nawe apfa yarinze ava ku butegetsi ataco rimumariye. Nako kandi kwigenekerezo ya 13 Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri, Perezida Pierre Buyoya yarashize igikomo ku ibwirizwa shingiro rigira 4 ry'u Burundi inyuma y'imyaka 5 atabwirizwa shingiro ririho. Iryo bwirizwa shingiro ryatowe n'abarundi kwigenekerezo y'icenda Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri ku rugero rw'ibice 90 kw'ijana. Iri ryarahinduye ibintu vyinshi cyane mu Burundi. Niryo ryemeje umuzo w'imigambwe myinshi, umwidegemvyo y'abarundi mu gusora ivyiyumviro no gushinga amashirahamwe atandukanye, uburenganzira bwa kiremwa muntu bwashizeho inama nshingamateka yitorewe n'abanyagihugu be n'umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu biciye mu ihiganwa ry'imigambwe myinshi.
iryo tegeko kandi ryaraha ububasha bukomeye umukuru w'igihugu, ari navyo vyatumye Melchior Ndadaye atanga imihoho mu murwi wari ujejwe kuritegura. Muri UPRONA nta nkeka ko bari bafise ko ubwo bubasha buzoba bufiswe na Perezida Buyoya. Mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, muri UPRONA baguye mu gahundwe. Intsinzi yatahiye Melchior Ndadaye wo muri FRODEBU. Gutyo Perezida Ndadaye yisanga bwa bubasha bw'umurengera yari yararwanije buhindutse ubwiwe. Nayo UPRONA itangura kurwanya ibwirizwa shingiro yari yarishiriyeho itazi ko irikoreye abandi. Nk'uko vyagendekeye ab'imbere yiwe, Perezida Buyoya nawe ntaco yungutse mw'ibwirizwa shingiro yishiriyeho muri ico gihe. Ni mu gihe kandi kw'igenekerezo y'indwi ruhesha umwaka w'ibihumbi 2018 muri komine Bugendana, Perezida Pierre Nkurunziza yashize umukono ku ibwirizwa shingiro rishasha. Iri bwirizwa shingiro naryo ryaje guhindura ibintu vyinshi abarundi bari barumvikanye ko mu masezerano ya Arusha. Ibwirizwa shingiro ryongereje ububasha bw'umukuru w'igihugu, ryogereje ikiringo ciwe ku butegetsi ava ku myaka 5 aja ku myaka 7 nk'uko Perezida Micombero yabikoze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kane. Iri bwirizwa shingiro kandi ryatuma Perezida Nkurunziza ashobora gusubira kwitoza inshuro zindi zibiri mu gihe n'ikiringo ciwe ca gatatu cari carateye induru n'akajagari mu gihugu. Iri rikaba ari ibwirizwa shingiro ryaje guhana abatashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Abahoze batwara igihugu barakuwe mu nama nkenguzamateka, amajwi batorerako amategeko mu nama nshingamateka na nkenguzamateka yarakorewe mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2014 Nkurunziza yari yabuze ijwi rimwe kugira ashobore guhindura ibwirizwa shingiro. Ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu vyarafuswe, hasigara icegera kitagira ububasha na butoyi. Mu kwihora ivyegera bibiri vyagiye biramugora mu bindi biringo n'ibindi. Iryo bwirizwa shingiro rero ryatoye mu nduru, abatarishigikiye bamwe barapfunzwe, hari abishwe n'abanyurujwe baraburwa irengero. Iryo bwirizwa shingiro ryotumye kandi Perezida Nkurunziza atwara Uburundi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2034. Ariko ntivyavuye bimworohera amaze guheza kuritegura. Bimwe mu bihugu vyitwa ko bimushigikiye vyamuhanuye ko yorondera umwizigirwa aho ubutegetsi nawe agahabwa iteka ridasanzwe maze akazoguma ategeka atari watwara. Rero niho havuye ko yitwa ivyo kwitwa imboneza yamaho. Bihera mu mugambwe, mu nyuma hatorwa itegeko mu nama nshingamateka rimuha iryo teka ku rwego rw'igihugu. Iryo teka ryategekanijwe n'ibwirizwa shingiro kuko ivyo yabitegetswe n'ibihugu yita bigenzi. Integuro y'ibwirizwa shingiro yaramaze guheza kwandikwa. Perezida Nkurunziza we ntiyamenye ko harimwo umutego. Amatora y'umusubirira yapfuye kuba. Inyuma y'indwi zibiri gusa umutima w'umukuru w'igihugu uhagarara giturumbuka. Abarundi bose ntibigeze babwirwa icahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu. Perezida Nkurunziza yahinduye ibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi 2018 aciye muri referandumu, mu gihe vyari vyamunaniye mu mwaka w'ibihumbi 2014 aciye mu nama nshingamateka. Ico gihe yashaka gufuta ingingo zavuga ikiringo ciwe ca mbere kugira ngo vyorohe ko yitoza mu mwaka w'ibihumbi 2018 murantunge kugira ngo vyorohe ko yitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015 nk'uko yoba atanguye ikiringo ca kabiri. Ivyimburwa rero Perezida Nkurunziza nawe yari yiteze mu ibwirizwa shingiro rishasha vyabaye vya babandi nk'uko vyagendeye ab'imbere yiwe. Abo bose tubabwiye rero bagerageje guhindura ibwirizwa shingiro, ariko bose akaba ata n'umwe yaronse inyungu mu ibwirizwa shingiro yishiriyeho. Hariho Perezida Michel Micombero, ibwirizwa shingiro rye akaba yarishizeko ku igenekerezo ya 11 Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kane. Hakazaho Perezida Jean Baptiste Bagaza, ibwirizwa shingiro ryiwe yarishizeko ku igenekerezo ya 20 Munyonyi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na rimwe. Perezida Buyoya, ibwirizwa shingiro ryarishizeko ku igenekerezo murantunge. Perezida Buyoya yarishizeko ku igenekerezo ya 13 Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri, ndetse na Perezida Pierre Nkurunziza ibwirizwa shingiro rye yarishizeko ku igenekerezo y'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2018. Ivyo rero abenshi babahuriye ko n'inyota yo kwigarurira no kugumana ubutegetsi, boba abahutu b'abatutsi bose barongoye igihugu. Ese kuri Perezida Evariste Ndayishimiye vyo hoho bizogenda gute? Ko hari bimwe vyavuzwe ko hari amasezerano yari yarasinywe muri CNDD-FDD agaragaza ingene buri wese azitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu.
reka turabe ico iminsi izotwereka imbere. Ngo rero amakuru yaragezweko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonako kugira ngo tuja ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje barabo mu babere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse n'amakungu ya kure. Ni Umuhuza TV bandi bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.